Hero mugire umunsi wa mbere mwiza n'ibihe byiza yevanye naho muherereye ndabipfuriza umwaka musha mwiza wa 2021 tugiye kwinjiramwo ndabahe kazi kuri Ntare Web TV turabire hamwe amakuru y'inkino yiri waravugwa hirya no hino kwisi mumenyesha amakuru bitandukanye. Shaka guys dufate nk'iminota nk'ibiri duce mu Bwongereza no mu Butaliyano hanyuma iminota isigaye nk'itanu tuje tuja kujya interview ya Lionel Messi yakoranye na televiziyo ya Sexta hanyuma iri minota nk'itatu duce turabira hamwe amakuru za transfer yiri waravugwa hirya no hino kwisi. Guys kaduherere mu gihugu c'Ubwongereza ukimenyesha amakuru Express cyagarutse kuri match yarayihuje West Bromwich Albion na Liverpool. Anfield kitubwira kiti West Bromwich yihagaze ko Anfield hakuri nota rimwe. Ikimenyesha amakuru cyagarutse no ku rukino Wolverhampton yamiranganye n'umugwa Tottenham ku kibuga cya Wolverhampton. Jose Mourinho yavuga ati dukeneye kwiyubaka, dukeneye umukinyi w'umwicanyi akaze cyane. Ikimenyesha amakuru cyagarutse no kuri transfer ya Hector Bellerin myuguro wa Arsenal kitubwira kiti uyu myuguro marashaka na FC Barcelona aramutse agiye Arsenal ishobora kucisinyisha gasore ka Tariq Lamptey. The Independent yagarutse kuri match ya Liverpool na West Bromwich atubwira ati Big Sam umumenyereza wa West Bromwich asanzwe azi ibintu byo kudefanda cyane ataragarutse muri Premier League ati akoze amateka kuva n'uta rimwe Anfield. Daily Star yagarutse kuri iyo match nyene ya West Bromwich tubwira ati aba Beggies kabisa wa West Bromwich Albion bikuye Anfield bakuri n'uta rimwe ana kitubwira ati Jose Mourinho mu vy'ukuri ashavuye cyane ararakaye cyane avuga ati twahuye n'abicanye kabisa wa Wolverhampton. Kimesha mu ngudera Telegraph naho cyagaze kuri iyo match ya Liverpool na West Bromwich mu gihe nikimesha mu The Guardian cyagaze kuri iyo match nyene Klopp avuga ati ko batwanganije n'amakosa yacu. Corriere dello Sport mu gihugu c'Ubutaliyano yagarutse kuri Cristiano Ronaldo kuri award yarayahawe mu vy'ukuri y'umukinyi w'ikinyejana ca 21 kuva gitanguye gushika aho kigeze kuva muri 2001 mu vy'ukuri aho Real nagarutse no kuri Neymar Junior arimwe arorganiza ibintu vy'ibirori biraho inagaro no ku transfer atandukanye n'amaravuga mu gihugu c'Ubutaliyano. Tutto Sport no yagarutse kuri iyo award ya Cristiano yahawe hamwe na Global Soccer Award atsindira gashimwe mu vy'ukuri kumukinyi w'ikinyejana ca 21 kuva gitanguye muri 2001. Alexander yarimo aravuga ati kabisa ndishimye akagashimwe bimwe vya hatari. Akaba kandi abandi bamenyereza nka Pep Guardiola no yatowe nk'umumenyereza w'ikinyejana mu gihe Real Madrid yatowe nk'umugwi w'ikinyejana nyine ca 21 kuva gitanguye muri 2001 gushika uyu munsi muri 2020 kabisa. Guys reka rero tuje kuri interview ya Leo Messi tubanze turabe imenyesha amakuru by'igihugu ca Espagne ico vyagiye birayandika ko ku ma front page yavyo. Kimenyesha amakuru marka kiti iyi interview ya Leo Messi ati yavuze ati uyu mugwi ni mubi cyane, this club is very bad. Ati Messi yavuze ko ibibazo biri camp nari byinshi cyane ati kandi bikibandanya no mu mwaka turimwo. Ati gusa naho yavuze yuko atagiye kuva muri Barcelona muri ku kwezi kwa mbere ahubwo agiye kubandanya ari hari gushika mu kwezi kwa gatandatu. Ikamyesha makuru AS Socho kiti no kwishimira kongera kubarungikira irindi kete byuko nshaka kuhava. Imyesha makuru byo muri Espagne kabisa Madrid n'urundi rwego kitubwira kiti Messi yavuze yuko aticuza kuba yarasabye kuva muri FC Barcelona mwicitwa rayi turangije. Ati yavuze yuko Perez yahora ari FC Barcelona Giuseppe Bartomeu ari umuntu mubi cyane yamugambaniye. Ati yaramusabye ko agurishwa aravyanka. Ati Messi yifuza kugenda. Ubona ko imenyesha amakuru vya Madrid mu vy'ukuri vyafashe amakote negative yashize muri interview abariyo bikoresha kuri main page yavyo. Kugereranya n'ikimenyesha amakuru muri sport cyo cyakoresheje iyi titre ivuga ati ngaha ubundi ndishimye. Umva nuko nyine bimeze imenyesha amakuru birapingana sana. Iyo muri Real Madrid habaye kiri kuri negative na positive bandike kiri muri negative. Iyo muri Barcelona habaye ikintu kiri positive kiri negative Madrid bazokona kiri negative Barcelona bandike kiri positive kabisa. Ubona ko imigwi hanganye gushika no muri media. Akaba rero sport yatubwira ati ngaha ndishimye. Ati sindamenya kazoza yanje mu uyu mugwi ati
nzovamo ibintu byose nzemenya mu kwezi kwa gatandatu, ati sinzi ahantu ngiye kuja, ibintu byose ni mu kwa gatandatu. Ati ariko ikintu nipfuza ati nuko umunsi nahavuye no kwifuza kugaruka mu uyu mugwi kuwukorera nkana muri iki gisagara ca Barcelona, ati uko nico gisagara ca mbere ciza kw'isi. Akaba kandi cyanagaze no kwa amajambo yagera avuga ati ndamutse nshaka kugenda nuko ngera kurunga ikirindi kete, nuko ngera kurunga ikirindi kete, ati kubera sinshaka kugenda mu yuburi negative bwo kuzana ibintu byo gushwana n'ibindi, ati no kwifuza kugenda mu buryo buri bumeze neza turarenze gushwana n'ibindi. Abakandi rero Messi yavuze ati kwemani ndamujigikiye cyane, ati umuntu ari seriye n'umuntu afite projet mu vy'ukuri zimeze neza cyane, ati kandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi ibintu birimo aragenda bimira neza cyane. Abakandi Messi yavuze ati ndamutse mvuye kandi mu uyu mugwi no kwishimira kuja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, numwe mu bihugu nkunda, ati kandi mba numva nyine nkiye kugerageza irindi higanwa. Akaba kandi rero Messi yavuze ati kuri jewe uyu mwambaro wa FC Barcelona ni ibintu vyose akora mu majambo Leo Messi ya sport yakoresheje, ariko mu kanya tugiye kurabira hamwe interview yose amajambo mu vy'ukuri tuvuga ko ari yo ya nyamukuru yavuze mu interview. Akaba kandi Real Sport yari natubwira ko azonasiba rukino gwejo wa Leo Messi mu gihe Dembele amaze kugaruka. Akaba kandi na Mundo Deportivo yagose mu vy'ukuri ku interview ya Leo Messi imenyesha ko mu gihugu ca Espagne byose byagereka ku interview. Rero guys turabire hamwe interview yose, rero amajambo tuvuga ko ari meni akwiriye umuntu akwiriye kumenya mu interview. Akora Messi yatanga aravuga ati akora interview yakoranye n'imbe na shikaro yitwa La Sexta ngo mu gihugu ca Espagne nyene. Akora yavuze ati ijambo yahereyeko ati sintegura kumvikana n'uwundi mugwi mu kwezi kwa mbere, ati nzorindira sezo irangire mu kwezi kwa gatandatu hanyuma mfate ingingo. Messi rongera aravuga ati kuja muri Real Madrid cyangwa Atletico Madrid ntibishoboka, ati FC Barcelona ifise mu mutima ku buryo mwe migwi ibiri atanumwe nojamwo. Messi rongera aravuga ati Xavi bamubaje ati Xavi aramutse aje kumenyeza Barcelona wocu hagoma, ati nije ntavyo nzi, ibintu byose tuzobimenya mu kwezi kwa gatandatu. Messi rongera aravuga ati sishaka kwivanga mu bintu vy'amatora yo president wa FC Barcelona, ati gusa ico nshaka nuko shaka mu president azosubiza uyu mugwi mu bihe vyiza mu kibanzo wagenewe kubamwo. Messi arongera aravuga ati bari bamubaje ati uheruka kuvugana Guardiola ryari muvugana ibiki? Messi aravuga ati umva ngaho bashaka bumve yuko ashobora kuja muri Manchester City. Messi akaba yabishuye ati sinzi igihe mperuka kuvugana na Pep Guardiola, ati nacoze mu vy'ukuri ati araheze igihe kinini, ati reko twamatuvugana rimwe na rimwe, ati na bintu vyateye tuvugana, ati ariko ndabizi yuko mu minsi tugiye kongera guhura, ati we are going to meet again. Iryo jambo yarivuze uko nyene, ati kuri jewe Pep Guardiola numwe mu bamenyereza ba mbere ku isi, ati afite ibintu vyinshi yihariye. Aba kandi Messi yavuze ati ninava mu mugwi ndipfuza kongera kugarukamwo, ati niyo mpamvu ushaka kuva mu buryo bwiza, ndashaka gutanga umusanzu mu uyu mugwi ninarangiza gukina umupira w'amaguru nkawugarukamwo. Ati kandi ikintu mukwiye kumenya nuko Barcelona ikomeye atayihuriye n'umukinyi wari we wese, ati ibintu bavuga ko mfatinga mu mugwi ati ivyo n'ububeshi, ati Barcelona irakomeye kuruta umukinyi wari we wese. Messi yongera aravuga ati ninagaruka mu mugwi ntegura, ati hari ibintu byinshi ntegura kuzokoramwo, ati cyambere nyene nuko ntegura kuba mu gisagara ca Barcelona, ati ndifuza kugarukamwo, ati kandi sishaka kugarukamo nk'umumenyereza, ati shaka kugarukamo nk'umu sporting director, bajya abayobozi ba sport b'abantu barukrite bakinyi, ati nshaka kuba umuntu mu sporting director wa mukinyaza n'abantu babakinyi b'impano bakomeye ba mukinyarema abakinyi mu vy'ukuri murababona, ati uwo muntu nifuza kwa mu uwo mugwi nkagira ikintu nerereye muri FC Barcelona yandeze ikangeza ahantu indi. Messi barangura mubaza ati ukubibona urabona yuko bishoboka yuko uyu mugoza n'abakinyi bakomeye nka Neymar? Messi arabishura ati ni ntigoye cyane kuzana abakinyi, ati nta mafaranga hari, ati kuzana abakinyi bingira kamaro bakomeye cyane biragoye cyane,
ati nk'akarero kuzana Neymar ntibinashoboka, ati razimvye cyane, ati kugira bishoboke vyova na president yoba yaratowe nawe kugira bishobore vyo musaba kuba ari umunyabwenge afise ubwenge buteye ubwoba kugira azane Neymar mw'uyu mugwi. Mesubira bamubaza ati Koeman mubona gute? Ati umuntu ari seriye n'umuntu yema arazana umugwi mu buryo bwiza, ati mara akora akazi neza, araduha courage, ibintu vyose bimeze neza, ati nta kibazo na kimwe dufitaniye na Koeman n'umugwi muri rusangi, ati ibintu vyose bimeze neza muri iki gihe. Mesubira baramubaza ati muri dressing room bakinyi ko bivuga yuko ari we ufata ingingo, bivuga kwiki? Messi avuga ati ivyo nubo benshi narayivuze kuva kera, sijewe mfata ingingo, singa muri FC Barcelona gusa no muri Argentine sijewe mfata ingingo, ati amajambo yose bavuga abari ukumbeshera no kunta mu buryo atari bwiza, ati mu vyukuri ubwo nubo benshi sinigera mfata ingingo haba nga muri FC Barcelona canke muri Argentine. Messi baramubaza ati umubano na Antoine Griezmann wifashe gute ko twumva arimwe amajambo na Romeo wavuga amajambo n'ibindi bintu byose, ati bimeze gute? Messi aravuga ati kuva kera naramye ndabivuga, ati nta kibazo na kimwe dufitanye na Griezmann, ati ibintu byose bimeze neza, ati ariko media n'abantu bavuga amajambo biyumviriye, ati amajambo batanzwe kuyavuga kera gishika yuko ntamwifuza, ati ivyo byose ni ibintu byo kuduteranya, ati n'umugenzi turasangira hamwe tukanwera hamwe haba muri groupe canke turi babiri, ati ibintu byose bimeze neza cyane, ati nta kibazo na kimwe dufitaniye. Mbese aramubwira ati Bartomeu president wa FC Barcelona mu muzika yaheruka gutanga imihoho, umuvuga kwiki ko yarasikukurekura widegenve mu mugwi muici. Messi aravuga ati Bartomeu yarampenze cyane, yamenze ku bintu vyinshi cyane, ati sinshaka no kubivuga ko ubu biri muri kahise, ati sinshaka kwita mu bintu by'aba president ba FC Barcelona, nta kintu na kimwe shaka kwivangamwo, ati cyo shaka gusa nuko nshaka uko haza umu president azi cyo gukora, ashira umugwi mu kibanza cyiza, ari navyo nanje nipfuza mw'uyu mugwi. Barongera bamubaza ati umubano wa na Neymar Junior na Luis Suarez umeze gute? Messi aravuga ati turafise na group ya WhatsApp jewe na Suarez na Neymar turavugana ku bintu vya madiri twofashanya n'ibintu nk'ivyo, ati Suarez tuvugana buri munsi, ati ariko Neymar nduheruka kuvugana, ati umunsi duheruka kuvugana twavuganye ni cagihe haba tombora ya Champions League ya 2018 gihe tumenya yuko Paris Saint-Germain izohura na FC Barcelona, ati nico gihe rero kuvuganira, ati nisiturasubira kuvugana kabisa. Akora amajambo leo Messi yatangaje guys, afana FC Barcelona abandi abafana batandukanye nk'umuntu w'umunyabwenge wanaliza interview ashobora kuvuga ati uyu mugabo kazuza kiwe kifashe gute mw'uyu mugwi naho hagihara bikwepa. Bibona gute? Icyambere arenze avuga yuko harimo amajambo abiri je nakuyemo ngo Pep Guardiola we are going to meet again, ati tugiye guhura ku yindi ncuro. Ni jambo ryo kwanaliza, ni jambo riri hagati na hagati, ariko ni jambo ryo kwanaliza. Ahandi hantu ati Amerika n'igihugu nakunda no kwifuza no kuhakinira, muramuzi yuko ari imigwi muri Amerika imino mwifuza n'ibindi bintu nk'ivyo. Ikindi kintu turacavugana na Neymar, ahezindwiza ibiri tuvugana igihe haba tombora Champions League n'ibindi bintu nk'ivyo. Akaba ari yanavuze ati n'ikintu cya gatatu cyo kuvuga yuko azodeside akazuza mwici, bizigura yuko ubu adashaka kuvyivangamo, ashaka kuvyipangurira kumvikana ibintu byose n'umugwi n'indi migwi yose azovemo nyine bizwe vyaraheze. Kubwanje amahirwe menshi Messi ndamubona muri FC Barcelona, kuba yavuze yuko ashaka kugerageza yindi ligue, kuba kikuna na Neymar, kuba yavuze yuko ibintu byose ashaka kubishira ku murongo azofata ingingo mwiciriza. Impamvu zerekana yuko nyina ashaka gufata ingingo mwiciriza, ibintu byose akabishira ku murongo mwiciriza, akabihigihe ntibize bisubire kuza musaga nk'umwici, ahubwo azovuga ati namaze kubipanga byose vyaraheze nzogenda ngiye. Nuko ndaguvyumva kabisa, mwe namwe murafise ukuntu muvyumva. Leza mduka kwa njande makuru y'inkino yagiye aravugwa hirya no hino,
mu makuru ya transfer nuko Arsenal yifuza gasore kari ku Pink FC Barcelona kunizanyo mu gihe Juventus yifuza Mesut Ozil kunizanyo y'amezi 6 mu gihe Manu yikuye mu rugamba rwo gusinyisha Alaba kubera umushahara arimwe arasaba imigwi mwifuza mu gihe Arsenal kandi yifuza Tariq Lamptey wa Brighton mu gihe Bale bagiye muri FC Barcelona mu gihe Foden mubandanye kwidugira Manchester City kwita mu umwanya ukwiye. Ivyo bikaba byavuze nyuma y'umunsi bivuga ko Real Madrid mwifuza mu gihe cyama ngo ishobora gusinyisha Christian Eriksen mu gihe Wijnaldum azofata ingingo yo kuguma muri Liverpool mu mezi nk'itatu iri imbere mu gihe kandi Santos mwala ya bisomye byo kuri Facebook yamaze kwankagariko ka Messi yuko yamaze gusina ibitsino byinshi mu mugumwe aho yavuze yuko Messi ari wa kabiri Pele afite ibindi bitsindo 1991 yatsindiye uwo mugwi yuko Messi atarakuraho iyo record. Sanchez kaba yavuze yuko Pele afite ibindi bitsina 148 bataharuye kubw'ivyo rero ngo Pele niwe akiri umukinnyi amaze gutsinda ibitsindo byinshi mu mugwi umwe. Mu yandi makuru akaba ari Cristiano Ronaldo mu vy'ukuri mu yandi makuru guys match yagiriwe Manchester City na Everton ejo kuba banned barayihagaritse ntikibaye kubera kaza positive abantu bakinyi benshi mu Manchester City bagwaye COVID-19 yo match ikaba mu vy'ukuri takibaye kandi mu yandi makuru ari Cristiano Ronaldo mu vy'ukuri bamubaje ko vyerekeye umuhungu ati umuhungu we wa urabona ko azo umukinyi w'umupira w'amaguru nyene. Cristiano Ronaldo akaba yavuze ati sinzomuhata ko umukinyi w'umupira w'amaguru ati ariko niya mubanzo bikunda cyane ari gusa ikintu nipfuza nuko ikintu cyose azohitamwo kuba azuba ari we wa mbere muri ico nihitamwo kuba mu footballer azuba ari we wa mbere kwisi nihitamwo kuba umuganga azuba ari we wa mbere mu buganga nihitamwo kuba umurimyi azuba ari we wa mbere yimbura kuruta abandi. Guys mugira ibihe vyiza Imana wamugisha murakoze cyane.